si mike wasanze amahanga ameze gute? Sha amahanga imbere ko ngenda muri Canada nari nzi ko ngiye muri Paradiso. Umva naguma nibaza ko shika ahantu nguma nyerera ibintu by'ama bling bling mu mutwe. Yego. Ndagenda ishoge nashitse hari saison d'hiver. Yego. Ya narashitse ntatse gusubira inyuma mu ndege. Hari hakanye hari vyondo vya hiver hasa nabi imiduga yose udashobora no kuyimenya isa nabi cyane kubera hiver. Yego. Imbeho ndavuga iyi sikweri wapi. Niho rero naciye uwo munsi ninjiye niho naciye mbona ubwiza bw'u Burundi. Ariko ava umwaka utarawuheza uguma wifuza ati ico nsubiza muhira. Ego. Wowe uvuye Bujumbura uzi ati hariya ni mwijuru amafaranga yongeye kuyoragura. Iyo deception rero niyo ibakubita chini. Hariyo n'abadeprima panye. Uratubwiye murashitse kampanye rero. Ndakubonye uri kurazunguruka mu mirima myinshi cyane. Narakubonye mu Rutana, mu Kirundo, ahantu hose. Kwera iki vacances yawe kwigenera ikintu kijanye n'uburimi? En tout cas 80% y'ubuzi bukorerwa muri Canada twese dukora duhagaze. Kandi n'ubuzi physique. Ubuzi intellectuel buraharuwe. Bwose ni physique. Ukore mu ma centre d'achat ni papa ibintu byose ni guki. 8 heures. Ukore muri manufacture cyo kimwe. Ukore muri construction n'ibindi bindi. Uburundi bufise ibintu bitatu vyo kudandaza kugira butere imbere ibindi byose ni inyongera. Hello boys and girls, ini sera komeze neza kwa kundi ahandi ndabura ko ari Juste Gaël Academy from RSI Black Mansion Black. Bera kamera mwitu musaza Queen Mpoemi dasanzwe uri mukubito n'umumomoro n'umutaturo kwa kundi ahandi ndabura ati ntiwibagire kugira subscribe hari nyereka gakengeri wafyonze maze like zanyu mumenye ko ziduha iyi Mpoemi dasanzwe. Comment zanyu izi dukebura nizi duha intege ziratwongera izindi nguvu. Queen Mpoemi dasanzwe ndabura ko dufise umutumire n'umurundi n'umumama w'abana n'umurundi asanzwe wa muri diaspora ya Canada na cyane muri Edmonton na cyane intaye yiwe. Mbega ubuzima bwo hanze bumeze gute? Mbega bari hanze babaye gute? Mbega vyovyo bafise icyo bimvira mu Burundi? Yaje kuranguka iki mu Burundi na cyane ko tubona aba diaspora batandukanye bariko barijukira ikintu kijanye no kubaka no kuja mu burimyi. Queen Mpoemi dasanzwe ukaburi kumuna Babylon mbwira ati Babylon hoshi, ukaburi kumuna Rasta woman mbwira ati tag 5. Queen Mpoemi dasanzwe mwite Kamana Joseline niwe mutumire wacu benshi bamwita Madam Joe. Ndakuramusa Madam Joe. Ndamukuramukije Juste Gaël. Nizera kumeze neza. Basha turakomeye turaho tumeze bien ka vitamine D ngaha turafise. Yego. Je mbona umenga ibintu bimeze neza. Gose cyane kuva nshitsi Burundi ibintu byacu bimara fresh. Niki kintu warukumbuye mu Burundi? Mu Burundi nari climat. Oxygène. Imfungurwa. Nta gaz carbonique? Oya. Nuko Madam Joe haracimbanye ngana gute utaza mu Burundi? Bon narigeze kuza avant Covid. Mugabo imbere ko inturu ya mbere naje avant Covid nari maze imyaka 12 ntatashe mu Burundi. Ndaza naratangaye nsanga ibintu byinshi byarahindutse. Muri imyaka rero 3 n'inusu maze ntataha ngaha ubo byarahindutse cyane gose. Bihinduka n'ingogana. Hahindutse iki? Bo ikintu ca mbere cyahindutse. Ugishika mu Burundi. Kuvugishika mu Burundi amabarabara ariko arakogwa mu buryo budasanzwe. Je nashitse nibera Igitega igisagana naragikwefye. Igitega bafise amabarabara hariyo n'amavire ya hari iwacu vraiment Gitega isumba. Yego biriko birakogwa nongaha mu gisagara amabarabara ni meza cyane, aeroport amarompoint barayakoze mu buryo bushajije. Ivyo byose byaranyimpressionye gose cyane gose. Amatara yo mwijoro? Amatara yo mwijoro bimwe nta byo gucika. Je kuva nshika ngasi ndabona amatara acitse ancikirako. Ego iryo nihinduka rikomeye cyane gose. Mugabe igitoro man. Ni mu kugisenge. Biriko biza kuyindi Mpoemi dasanzwe. Uriko uratubwira ibintu nk'ivyo Madam Joe. Ko atazi Madam Joe, Madam Joe ninde? Madam Joe je nitwa amazina yanje ni Kamana Joseline. Mba Edmonton ahantu bita muri Spruce Grove. Hama nkabafise chaîne yitwa Imuhira Media. Ukwayo Muhira ukwayo Media ukwayo. Niho nshikiriza ibiganiro vyerekeye imibereho y'aba diaspora. Tubwire itubwiye imibereho y'aba diaspora imbere ko tuyishikira. Haci imyaka ingaho ugiye hanze? Bo je ubu ndiko ndakwiza imyaka 14. Ego. Uraburi?
ndaburiye bwo hanze vraiment imyaka 14 si mike wasanze amahanga ameze gute sha amahanga imbere ko ngenda muri Canada nari nzi ko ngiye muri Paradiso umva naguma nibaza ko shika ahantu nguma nyerera ibintu by'ama bling bling mu mutwe yego ndagenda ishoge nashitse hari saison d'hiver yego ya narashitse ntatse gusubira inyuma mu ndege hari hakanye hari vyondo vya hiver hasa nabi imiduga yose udashobora no kuyimenya isa nabi cyane kubera hiver yego imbeho ndavuga iyi sikweri wapi niho rero nace uwo munsi ninjira niho nace mbona ubwiza bw'u Burundi ishitse rero kumenyera igihugu c'était pas facile kuko hari abarafise ibintu bita ntuzenya hari ama centre d'intégration arafasha ku intégrer migra kubera ibintu byose bari bishasha yego kugira menyera ico gihugu ntangure kugikunda bigusaba umwaka wose ukibamo umwaka wose ariko ava umwaka utarawuheza uguma wifuza ati ico nsubiza muhira yego wowe uvuye Bujumbura uzi ati hariya ni mwijuru amafaranga yongeye kuyoragura iyo deception rero niyo ibakubita chini hariyo n'abadeprima kuko baza bafise ukuntu babona iburaya bakaca baba desu bikaca bibagora gatonya umwaka wose mugwana uhanga utahakunda mugaba prezinane uba wamaze kumenyera ivyaho vyose ucuhakunda yego ucuhakunda nuko rero ukiushika muri centre d'intégration bica bigenda gute vyakurikiye gute mbega ico gihe wari wubase wari ukiri umujene ubuzima bwaciye bugenda gute gamayamjo jewe nagiye kubera umushinga ntahe wanje niwe yantumye ko yaraje nka kujya abandi bose baza kubaka aragira parrainage nje naje nkurikira urugo ego mugabo nari nkiri muto quand même bien sûr ego nuko hama rero amahanga rero usanga ubuzima bwa diaspora bumeze gute ubuzima bwa diaspora bo biravanye buratandukanye cyane bijanye n'ukuntu umuntu wese yintegra mu gihugu hari ababubayemo neza cyane gose hariyo n'ababubayemo nabi bivanye n'inzira zawe n'uburyo ufata ibintu ego uwo bukundiye abaho neza cyane gose uwo bwankiye nawo agira ibibazo byinshi cyane gose yego uratubwira ikintu kijanye na integration nuvumenga ni ikintu gikomeye cyane cyo naco mbega umuntu yintegra neza gute yintegra nabi gute bon bivana n'inzira ucamwo kugira ushike muri ico gihugu ego urashobora guca mu nzira compliqué nkuko abandi bose bazicamwo ego hama washitse muri ico gihugu kubera umuntu wese agishika kiretse wasavye residence akiri muri Afrika ubanza kuburana ubanza gusigura igituma winjiye muri ico gihugu ushoboye kugitsinda seoke kigutsinze naho kirakudeporta kigusubiza iwanyu kagushira kuri aeroport wari wasohotse aeroport internationale hajya atete hote ukagaruka uvukujwe yego baragusubiza inyuma rero urumva rero wowe inzira uciyemwo n'uburyo witeguye kuburana n'ico gihugu kugira ugutsinde nico kidetermine ubuzima bwawe bwose muri Canada iyo ugira ubuntu ugatsinda nukuvuga insiguro zawe igihugu kikacumva ubuzima bwawe buzogenda neza cyane kubera bacaguha carte de résidence bakacaguha ivyangombwa byose byo kubaho nk'umusitaye wo muri ico gihugu ubu ufise droit y'amashuri ufise droit yo kugurana no kuguranwa droit yo gusaba ubuzi droit y'umunyagihugu wawe mugabo igihe watsinzwe ivyo byose utabifise ni vya bindi umurondera ubuzima twe hariya tubitsa ngo ni musi y'imeza ubuzi bwo musi y'imeza nta droit y'amashuri ufise wama ukora ubuzi buruhije ukaca usanga ubuzima burakugora muri ico gihe un certain moment baramera nk'abadeprimye gatonya bakacatangura gufata niba abandi usanga banywa inzoga nyinshi zirenze ibiki kubera babona ko ubuzima ntibabona avenir en fait wavuye ngaho ufise avenir hari avenir kazoze gatubona kupika bien sana rero numva rero bivana na wewe inzira waciyemo n'uburyo wisiguye mu gushika muri ico gihugu nuko rero wewe wisiguye neza ufise umugabo we vyoroshe bica bigenda gute washitse uronka akazi canke umugabo yasheze avuga ati banza umenyerewe nzo banaronderana rimaze imisi mpambana n'itotomoye oya narashitse ndaje kubera jewe numva vyari bishasha d'abord ico gifaransa cabo cari kiragoye cyane c'est pas le français tuzi rya mu Faransa abakizi ni français québécois ni gikebekwa rero gifise accent yabo kuvyumva honyene kubera je nashikiye Montréal kuvyumva ce n'était pas facile kugira communiquer iyo langage yabo byasaba yuko usaba ubuzi d'abord ukorane nabo kugira umenye communication yabo hanyuma rero candarondera formation zisanzwe zimerumeta ku bantu zenya
gukora mugabo sinashoboye gukora ko nacenja mu mvyaro twebwe hajya rero umaze kuvyara umwana umuvyeyi ni wa determina uravuga ati ndashobora gukora umwana nkamutwara mu magardere ubye nkamwirerera akabanza agakura hama nkazorondera akazi mugabo je naciye mpitamwo kubanza kurera abana ubaha indero kwanza ndabihera indero je nyene vyari biroroshe hariya gutanga indero ndundi ndasubiramo bon indero ndundi no urabaha nyene uragerageza kubaha iwawe mugabo ikintu kinini siyo ndero wiyumvira oya ni affection paternelle kubera umwana urukundo rw'umuvyeyi n'umwana urabona abana ba moins de 5 bakeneye kuba hafi y'umuvyeyi umwanya munini oro hari ugiye ukora amasaha 8 wamuhereje undi muntu ashaka kumufata uko ashaka kose malgré que bagerageza kuba protéger n'amategeko mugasi mama wiwe ego rero donc kujya rero cubona kana ka kubera amagarderi bayakira kuva umwana afise amezi 2 imagine kudepoza kana ka 2 mois ukagahereza undi muntu amasaha menshi kagakura kabona undi muntu gusumba mama wiwe sinzi ko mviyo affection ku mwana rero jewe ndavuze ati no ifo ku mwana abona nyina umwanya munini gusumba abantu bose je préfère rero guhagarika ubuzi ndabarera gushika bagere muri autonomie kuvuga umwana wa nyuma kwiza imyaka 6 cangira formation rero ndakora urenda umukozi nk'abandi bose uri umukozi nk'abandi bose nuko rero ubuzima hariya umunsi ubupanze gute ku bantu bahari mwese mukora bimwe abarundi bari hariya harabakora n'abadakora mbega wa muco wo gw'ikirundi turawugumana ugukunda ibikorwa yakunyibutsa ndi muri vacances kirazira kunyibutsa ubuzima ingene bupanze kuko canduha ubuzima bwo hanze burakuruhisha je numva ndushe dari muri vacances nta nivyo ariko ndibuka ingene bupanze n'urabinyibukije upfuma yengera ngiya nurira indego kacu bimbaza basi gufa kutubwira reka ndababwira ukuntu bipanze nka jewe reka nivugire n'abandi bose nico kimwe mvyuka imisi yose 5h du matin nkabanza nkategura indya abana bafungura umunsi wose kuko bagiye abana bagenda ku ishuri saa 2 bagataha saa 9 nukuvuga utegerezwa kubategura ivyo baza kurya comme petit déjeuner ukabategura ivyo baza kurya saa 6 n'ubukorasyo baza kurya ubukorasyo kidini burya buntu abana bagrinyota nk'agahu y'agacungwe amazi baza kurya après imbere ko bataha kubitegura honyene ni casse-tête hari gutegura ivyo umwana akakubwira ati ivyo mama ntavyonge kandi ugiye guforsa naho bigarukana uko nyene ukacutangura iyo ni stress ya mbere ivyo biraheze uriko urabitegura umva uriko urateka wononye igikoni umwana agiye rero utegeza gusiga ubitunganije gukoropa umuyayi umuboyi akazi ukoramwe nabo barakurindiriye ucerewe no kwisigura urumva uhejeje gutegura ivyo umwana nawe uri kuriruka n'akazi kawe nakakurindiriye yego mu gukora nawe imashini asha dramati ncenda mukumbura dukora nk'imashini kono nga turakora cyane kare wewe nyene mwe aba youtuber n'aba journaliste ngari mukora cyane urakora hari abakora bahagaze amasaha 8 hari abakora bicaye iburani bake aba secrétaire n'abaki sino duhagarara bivanye n'ubuzi ukora duhagarara amasaha arenga 8 ku munsi uhagaze en tout cas 80% y'ubuzi bukorerwa muri Canada twese dukora duhagaze kandi n'ubuzi physique ubuzi intellectuel buraharuwe bwose ni physique ukore mu centre d'achat ni pampa ibintu byose ni guki 8h ukore muri manufacture cyo kimwe ukore muri construction n'ibindi ivyo ukora vyose ukore ubuzi bwose ukora 80% ubuhagaze kandi physique hama 20% nibwo buri intellectuel niko no bivuga mabanga wagomvye wabwiye abantu amabanga y'aba diaspora tubwiye haje aba diaspora afise amabanga mu diaspora kubi agiye hariya kuri ya building ya mbere yubatswe neza yego uhava bibaza ko ari inzu gwiwe mugabo naje ngenda hagiye iwiwe mukacemo haraba go no bisigura ko hari ibintu bimwe ba diaspora baduhenda none wabaye fresh mu gatondo ndabesha none mu gatondo mvyuke kubafotora mu gatondo cyo ndabafotora rero na weekend usanga badasa n'abantu babiri badasa ndashaka foto Gaël juste namusiriprenya acha namuzana na ya foto yipanze neza uriruka uvuga ati none aba bantu ni bamwe na Mahasani nitujya rero babanyegeze nitwo nkeneye kuzandabazanira muri imuhira meje bari bizoshe munyima ibiganiro oya amabanga rero ya diaspora rero yatubwiye ducishize ko dukeya twumva none aba diaspora
honyene ubuzi amateni baba bambaye bagiye ku kazi yonyene nitera bashogira ati n'umuntu ari muri se mbere babandi muri formation mu kibira yego ni kujya babasa niba basokoje babasa nabi ubuzi baba ariko barakora ibintu bari mugabo inyuma y'ivyo biheze vyose yamaze koga ka make up tugira ni Beyonce ubonye mengana bakorana ari muri management ya Beyonce niko cyo bibatse ya aba diaspora urubuzi buravumye n'abarahiye nimuzangubite mugabo baje ariko bazavanye imihari ngura dusese yagafu kandi ari emission njye yo yiteguri ni baba yitegura tubwire abarundi bari hariya baronka aya mahirwe yo gukora ubwo buzi twavuga ko uri hejuru ego barayaronka bivana na objectif y'umuntu barayaronka hari abantu bakunda bariga ama formation atandukanye turafise n'umudepite w'umurundi murabizi turafise abantu aba engineer concepteur bakora indege w'umurundi kazi umwana wo mu jeune turafise aba programmeur turafise aba médecin turafise aba soda turafise ntuze ndafise n'umwana nakiriye muri famille mu marine hariya anyara komecana umwana w'umukobwa donc ubuzi bwose bujanye n'ubuzima bw'igihugu barabwinjiramo ego hariyo n'abandi batabushaka bo bishakira ubwo normal hariya twe duhembwa ku masaha baguharurira malgré ko ubuzi buruhije uhembwa ku isaha rero hariyo abantu baca ucurengera izo nguvu zawe ugakontabiliza amasaha kugira uganye byinshi ego ibintu bikomeye cyane uriko uratubwira ibintu bimeze nuko uriko uratubwira hama rero uhejeje ivyo ucugenda ku kazi inyuma y'amasanga ugaca ugaruka bigenda gute inyuma bivana hariyo abakora amasaha 8 hariyo abakora amasaha 12 hariyo abakora amasaha 16 hariyo abakora 24 heures umwe wese afise orere yiwe amasaha 20 utaruhuka yego ni esclavage cyane gukunda amahera nta n'umwe abigushiramo forcément ngira ni baba nibigo baraduza amazu ngaha baraduza mugabo karabaye vraiment sinobeshera ngo kanadira bigushiramo ni wewe uvyishiramo nawe guposa kandi umukoresha nawe abatomboye abaronse umukozi ntareka kugukoresha ego masaha 28 abarundi turakunda akazi bikomera amasha bakora dukurikirana urabona ko icya kibiri twamye dukunda kigenda neza tubwire rero ubuzima rero bumeze gutariya abarundi mufite ni urukundo nka kujya mwaravuye no mu Burundi abarundi dukunda aradusangira kamusteri dusangira imanza tugenderanira imanza dushigikirana twitabirana imanza sha abarundi barakundana vraiment dufite hariya turakundana mugabo uwo mwanya wo kuba hamwe niwo tubura turashaka kumara nk'ukwezi tutabonana nkuko tubishaka kuko urashaka kuba samedi ariyo kubera amakonje bayaharura kuvana kwa mbere gushika indwi irere we konje urashaka kuba rendi uyu nawe ikaba kwa kabiri undi nawe ikaba kwa Mungu rero kugira muzohure amasaha aracuritse bamwe bakora mu ijoro ukora mu gatondo guhura kw'abarundi usanga ari bake baza abahujije amasaha barahura yego mugabo birahora bishika tugahurira hamwe iyo duhuye rero turanezerwa ni hamwe abantu bose bacavuga ati abadiaspora barasara mu mutwe umva turagira umunezero ntuze extreme yego gusumbino gafungura tuba twateguye aho dusangira infungurwa imiziki ugatamba hamugataha ukacu vyibagira ukasubira mu butsi ngo n'abazungu bahigiye bavuga bati aba n'abarundi ndavye umunezero kabisa baco yo abarundi aho turi marka ku bintu vy'umunezero cyane abarundi aho bari baranezerewe cyane gose yego ndamutse abarundi bakora twumviriza bari dukurikira bari Edmonton abari Quebec abari Montreal abari Ottawa abari ahatandukanye cyane tubaramutsa cyane abari mu bihugu bitandukanye USA Belgique France n'ahandi henshi turabakunda cyane turacari ngaho rero ubuzima uriko atubwene bumeze ndakeneye kumenya abarundi muri hariya nivyo umwe wese afise umwanya wiwiwe ariko mbega barabishika mukiyumvira mukaganira ku kijanye no kwitenza imbere mwebwe nyene mu gihugu muteza imbere abo mwasize ashaka kumba muri ko muteza imbere igihugu ico kirakogwa rero cyane gose kubera dufise ama platform atandukanye hariyo harige duhura abarundi nka community y'abarundi community y'abarundi muri Canada iyo ni naho duhurira abarundi tukaganirira tukaguma twiyumvira igihugu cacu tukaguma tugerageza kuntuze ku developa
akaranga n'imico y'ikirundi hari abo duhura rero nk'urwego rwa diaspora no kuvuga diaspora ku isi yose turafise administration yacu aho duhurira tugakora ibikorwa vya diaspora n'ubu turiko turakora igikorwa citwa isuka ya kijambere hari aho rero araba diaspora bane batanu cankwe 10 bashaka kwiassocier akavuga reka dukore projet kanaka mu Burundi iteza imbere navyo nyene birabaho yego naje ndi muri hariyo equipe turimwo ryo kuntuzenya ry'uburimyi n'ubworozi muri iyo equipe rero hama turaba hamwe tukaganira kubera baca umugani mu Kirundi ati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze hari ibintu turahura hariya anye hanze twifuza gushikana ngaha kugira twidevelope ego abo barundi bariko baraganira hariyo bariko barabishitsa je nibaza ko muri 5 muzobona nko imyaka idashika 5 muzobona amafruit y'aba diaspora bariko barakora mu Burundi hari ivyo nivyo bakora imisi yose turafise abavukanye turihira ama minervare tuvuza tugaburira abamama wacu urazi ko n'abapayizane hariya nta ma retraite bafise nitwe tubasira ubuzima bwabo bwose nk'ivyo vyose aba diaspora batabikoze igihugu cogira ingorane nyinshi cyane yego ndamutse Heroic Bwahebera aba muri abamenga utaho n'umuryango wiwe umuntu yarankoreye visa vyinshi kandi apasa turashigikira abajene nko je ndafise abajene batari bake nkunda gushigikira mu tumwa eduke twanje yambwiye ati projet kanaka supportinga aka kantu nari gushika ngaha mugabo ahabirananiye kuhatambukira ndafise abajene batari bake bogira amatemonyage bonyene yego tushigikira usanga rero mu diaspora wese babandi usanga bashigikira baririmvyi bashigikira umuntu mu ndoto ziwe batandukanye navyo nyene barababikora yego ni ikintu ciza cyane aba diaspora mwubahwe Imana ibahezagire cyane ibihugu vyinshi byateye imbere kwera aba diaspora bamwe baragiye barazana amafaranga barabiteza imbere abandi bazana ubumenyi baraza barigisha abandi bahasigaye yego ndakeneye kumenya uravye ihangiro mwihaye n'igicapo mufise mwebwe nk'aba diaspora tubwire urabona ko hari ikintu mu diaspora ari hanze agiye guhindurira hamwe yo koroherezwa mu gihugu agiye guhindurira umurundi yasigaye ngaha mu mibereho cyane gose cyane gose burya ba diaspora turafise akamaro kanene muri iki gihugu mugabo rero kugira bikunde hategezwa kuba ntuzenya hari collaboration entre uri ngaha no mu diaspora tukagerageza tukagana tukagira communication tukayumva kumwe kuko hari gihe nk'ubu nari maze iminsi ndiko ndazunguruka amaterrain menshi y'aba diaspora barantumye ndabarabira ibikorwa vyabo usanga abarundi bari elastique par rapport y'ivyumvira aba diaspora bagomba gushitsa mu Burundi ugasanga afise vision nziza mukabo ikaca yononwa nabariko barayimukorera ico gicapo ntigishika rero ifoko abari ngaha nabo bagerageza twese tukitanga kumwe kubw'igihugu cacu yego harakabazo kanje mu bunyene biroroshe kurangura umugambi uri hanze ukaurangirira mu gihugu utari huri hoho babishika mukoroherezwa nitushaka bo tugwana n'ingwano nyinshi cyane gose mugabo hari ingwano zimaze kuva mu nzira zozo ariko kera twaragwana nazo ntavyo kubesha bihari administration hari ukuntu itorohereza aba diaspora wasanga nk'umukuru w'agatumba ntuze ugasanga umuki ugasanga hari ingorane zihari mugabo ubu unye maze gushika ngaha administration ico kintu carahavuye iyo dushitse batwakira neza niyo turiko turagira imigambi yacu baradufasha kandi bakadushigikira ubu rero ahantu ingorane ziriho rero abitwa ko ariko baradufasha kugira dushikane izo ndoto zabo barakubesha barexagera mu biciro hama bakakubwira ko ibintu biriko birakogwa ushitse kuri terrain wowe witeze ko hamaze gukogwa nka 100% ukacanga hakozwe nka 40% ukacucika intege umva administration yoyo bimeze neza ubu rero hageze abavuga ati turiko turafasha aba diaspora kugira ibikorwa byabo bishike yego uriko uratubwira ivyo wewe uri ngaha kuri terre waravyiboneye yego ubu hari aba diaspora benshi bifuza ko ico kintu kigenda neza mbega hariho n'abandi biko birakunda ugasanga ibintu bikoresheje neza ku murongo iki kintu mu diaspora ari hanze yokora kugira ngo ibikorwa sigiye abantu mu gihugu ntivikwege canke yasange naho batabimukoreye bo hariyo ntuzenya ejo nari mu Kirundo naragendeye ntuzenya koperative y'umu diaspora yitwa Leonce aba muri Australia Leonce yarakreye abajene ikivugo ciwe ngo ntuzenya twihakazi yarangyoheye niwe bankadra kandi bamaze gukora ibintu vyinshi mu Kirundo twamye kubitemberamwo twararyohewe cyane twihakazi
donc yarabikreye kandi abo bantu ze ikintu cangiwe nuko abo bantu zenya baramwumvira uwo Leonce urumva rero twebwe il faut que ntuzenya haba ikintu bita je namvuga ati coba aba jeune bonyene twihakazi bonye barasha gukreya nk'ama compagnie yabo iburabere hari ibintu vyitwa ama agence nukuvuga nkawe Gaël ugakreya nka agence y'abakozi avec éducation na discipline kuburyo hako tunoba umuntu atwononera duca kuri Gaël Gaël bajya bakubera iki baho warabahaye formation éducation discipline duca tuja kuri Gaël ati Gaël mpabakozi yego ico gihe ibikorwa twizera niko ndavyizera vyogenda neza gusumba umuntu ukura n'importe kingo ndangira umukozi akononera akazi numva rero muri twihakazi aba jeune murakwiye gukora ivyo mukaforma aba jeune bagenzi banyu mukabashira kuri discipline kubahiriza akazi ugasanga rero ico gihe rero abadiaspora bazokora mu bwinshi kandi bazonezerwa ariko baca baratinya cyane ama deception yego uvuze ati baratinya ama deception bisigura ko mwari mwarababaye ku mutima ba diaspora benshi hari abubakishije amafoto bakaca bafotora nk'irya nzungo yaheze yatahi wabo imbwa nizo zaca zimwirukanza akubakisha inzu ari hanze nkama bakaca mufotorera nk'iyi inye ngo wabonye ya nzu ngo yaheze nawe akaca ataha n'amavarizi ngo atashe mu nzu yiwe akazabona imbwa zo nganizo zamwakira zimujya gusa ngo igisuma bakamufata inzu ni gwanje tuva ryari kumbe naho umwe yatuma niwe yamuhenze byarabayeho kenshi cyane numva mwaratuntu benshi baraguze ama parcelle bana baragura na 2 hectares bagenda gushika hariya basanga baziguze kwifoto biriko biza kwindi pfo bidasanzwe uriko uratubwira ingene ibintu bimeze turacana ngaho nyene uriko uratubwira ingene ibintu bimeze hari abarundi benshi bumvise umuntu aba hanze babona umenga ni umuntu ategeza kwamana amafaranga ni umuntu afise amafaranga menshi ugasanga mbere muri benshi ntibakina bayagisha kugira bayage baronderamwe inoti gusa mana yanje je narakubwiye ahantu hambere amafaranga ni ngaho i Burundi gusa ntibabona iyo bayakura gusumba hariya muri Canada antuka umuntu aje gukora ibikorwa ngaha mu Burundi afise vision abona n'ingene ivyo amanipira ibintu vyose vy'i Burundi aronka amahera menshi gusumba uri muri Canada yego abari ngani bo batunga cyane gusumba abari muri Canada igihe bashobora kumetriza la nature yabo yego no muri Canada hari amahera tarenza malgré ko amahera yo muri Canada aryoshe kuronka mugabo leta umwe iramuha igipimo nkawe Gaël hari amahera tarenza ufise abana babiri hari amahera kuyasubiza leta yego kandi wayakoreye nyene Tagagomba kubaca ibinebwe no nuko bimeze sinzi naje nta insigura yavyo peut-être yaba bitahura mugaje naje ndavyumva nkuko nawe bibona mugabo warengeje amasaha baragutwara amahera yego hari amahera umuntu wese nyene adashaka kurenza ariko ngaha urashaka gukora nta muntu numwe turumva ngo Gaël ngo hariyo pourcentage leta yamutwaye yose kubera yakoreye menshi cyane ntaho tuvyumva ngaha mu Burundi nico gituma umuntu ngaha ashaka gutunga cyane gusumba uri buraya hama ikindi naco turafise ico bita amafacture amafacture nukuvuga ya mahera ujya ukorera ku kwezi amafacture arayamara yose ugasanga usigaranye dukenya hama ugasabwa n'abantu benshi ugasanga wahaye nka 3-4 mugabo wa gatanu akakunanira kuba ariko ujya wa gatanu aca kujya umuhari akakwanga akakugira umwansi kandi tuva muhemba ibihumbi vy'amadolari kandi uhembye ivy'amadolari hama ivya hariya navyo bikakutwara nk'amadolari kujyanye kujya ubihembwa niko bigenda ni hakujya ko umufonctionnaire wa leta urapanga inzu urariha ama internet urariha igitoro c'imodoka urariha ama assurance urumva urariha amagaze uredika abana byose n'uburyo urafungura urasohoka urafise ama obligation mu Burundi ukora y'amahera zero kayirondera yaciye ukayabura kacuba mukene nk'abandi bose yego ko mukene uba muri Canada none ubukene burabaho ubukene kandi bisamaza muri Canada hari bisamaza byinshi cyane ku buryo bishaka kugutwara n'amahera urashaka kubona nk'ikirato jewe kugira ndonke ansigariza abandi ndashaka kwigurira akarato kazimbutse k'amahera make mugabo wundi nawe akabona ikirato kikamuca umutima kikaca gitwara nk'ica gatatu c'umushahara wiwe none ntabagiye ikirato kigatwara ica gatatu c'umushahara
bivanye n'ukuntu umuntu wese bivana n'umuntu yego akambara ishati nziza imodoka nziza zizimvye ubuzima bwiza n'undi aba mu buzima bubayabaye kugira akameme gestion y'ibigende neza bivana n'umuntu hako mukadusumba ikintu citwa credit ingurane kabisa baraziba yashe baraziduha ko bashe baranagusanza mu nzi wanyu bakayikugurana ku nguvu hariya credit ni ikintu gito cyane mugabo n'ahari gito hariya ama condition hariya ama obligation utegeza kwama wakwijije muri banki kugira ugire credibility na banki ayo madevoir ya banki uyakurikiza neza kandi si ukuvuga ngo abari compliqué uyakurikiza neza bakugurana facilement mugabo utayakurikije baravye muri system bagasanga hari ahantu wama udakurikiza ama obligation ya banki nta n'urutete baguha bisaba rero yuko rero mugabo uyo bikurikiza ni gusa bo kugurana n'ibintu bito cyane bacaje muri system bakarama ama credit bagita credit y'umuntu bagasanga wishura neza utwo duke baguha utwishura régulièrement ufise akazi kari stable byose bimeze neza c'est facile mugabo basanze hari abajya amadeni ntibishure kujya nyene ino batishura amadeni na hari abantu ntibayishura banki igiye kuraba muri system igasanga uyu muntu karabaye n'umuheranyi kajyamye yesha nta n'uruheri guha n'amakarte hari amakarte baduha ya credit bakagushiramwe amahera ugasanga bagwaye nk'ibihumbi 5 igihe umushahara wawe uheze ukaza urikora ko kuri ayo mafaranga baguhaye mugabo ugira discipline n'ivyo carte zose barazikwaka ugasigara ujya utwukoreye aho rero tugira ubuzima bubi uko ratubwira ivyo tugasigara ugira ivyo dukoreye abarundi benshi babona umenga mu diaspora no kubwira ati mpa mahera hakwerekana imigambi umuhana uriki kuko abantu benshi bavuga ati naka ko ari hanze gamana jewe ndogoroye ugasanga azokama kubwira ingore ntakubwire projet bon biradushavuza cyane honnêtement bagenzi banje mu nkunda muri ngaha bo tuvukana n'abakina bakuze vraiment biradushavuza cyane kuguma mudusaba amahera kandi tubona ko amahera ashobora kurondegwa twarabibonye ko amahera arondegwa tuca twumva umenga twobibwira abandi amahera ararondegwa amahera ararondegwa mwabantu mukurikirana umukubito amahera ararondegwa ararondegwa hama rero mu diaspora abagomba kwereka ama strategie y'uburyo amahera arondegwa hama rero bamwe baravyumva barabitahura kandi ababikurikiza benshi barashitse kure mugabo atavyumva bavuga ati reka kutugoza n'ivyo duhe twironkera ko tujya ku munsi byama byabagoye imisi yose ariko hari abantu benshi bavuga bati ivyo vyari kuba ari vyo abarundi benshi dusangira ikiyere nitubwira n'ama opportunity ahubwo urakoze kumbwira ivyo bintu kubera ko abarundi bantu nzenya hariya ntubona turi hanze kubera ntitumenya vyose naje sho kumenya ibiriko birabera muri Canada vyose umurundi amenya ikintu abisirikisha muri groupe hari hano bariko barasaba akazi hari aka opportunity kabaye ka applique na uga profite hari akantu ugasanga turiko turenformana kubera ntitumenya vyose muri hari ibintu byinshi bihaba bitadutuma tumenya vyose mugabo ama information yose tuyahabwa na bagenzi bacu mugabo umurundi araguhisha vraiment kandi abona yuko nakayotunze mugakemera akaguhisha akaryoherwa no kukubona umugenzi wari umukene byo nikosa barundi byo nikosa mu iterambere kirazira kwifuriza mugenzi wawe ubukene ahubwo mwifuriza tunganigwe kuko niyatunga gatunganirwa azokwibuka ya masengesho yawe hari naho zo guhamagara ati Gaël cahanda kwihere niwe watumye shika wonshitse akaguha nka poste nziza igufasha mugabo wifurije umuntu nabi uri kurakora amakosa muri Canada batubwiye ko mubwirana ama opportunity hari cyo vyabiciye mu iterambere ry'umwe wese inde muri Canada hari abantu batinyana avuga ati agiye hajya na jezo banyiciye cyangwa wacamubona ko ari kompeta gusoma je hari cyo bona vyicira umuntu ababigize ahubwo biraryoshe kubera iyo umuntu aguhaye kuko naje akazi mfise ni kubera abarundi bakanye forme yego hama bakambwira ati kugira ushikira umu patron communication igenda gutya muganiruku haranuzenya baramakazi kandi ndakwirikiza izo mpanuro zabo ubu rero ndanezerewe cyane gose ubu nanje ndahembwa niyo bagize bagapfisha umuntu muri famille ndaronka ico ndabaterere yabandi gishomeri sino baterere yego wow ni kintu gikomeye umaze igihe rero ngaha mu Burundi hagushikira Bujumbura shikiye Igitega kubera igigushima gushikira Igitega
hari ubushuhe gamana twe tukanywa muri mo 50 dushitse ngaha twumva umenga badutetse mu ifuru umenga bariko baratwotsa nka brochette ego nico gituma twace tuvuga ati reka tuduge ruguru hakiri kare abana byaranse pecha tugira igitega rero hari klima nziza cyane rwose iryoshe capitale politique nziza vraiment na calme tranquille ino naho bakora umenga ni muri New York bakora nk'abanyamerika baguma biruka papa urakwibujuma tuma twiruka bariruka urumva rero uvuye ibura ugashikira mu buzima bw'iburayi Bujumbura no tuje muri vacances reka twidugire muri campagne uratubwiye murashitse campagne rero ndakubonye uri kurazunguruka mu mirima myinshi cyane narakubonye mu Rutana mu Kirundo ahantu hose kwera iki vacances yawe kwigenera ikintu kijanye n'uburimi la base ubutunzi ndabakubwire Gaël je ndubahutse kubivuga abantu bose bavyumva igihugu kivyumve iminsi yose ugomba gutera imbere uriha intumbero utihaye intumbero mu buzima d'abord uvuga Gaël je shaka gushikiki nubona Gaël umumenyesha amakuru umunsi wagiye kwigira umu engineer nta n'urufaranga uzoronka kuko ntavyuzi utegeza kuguma mu mwuga wawe uburundi bufise ibintu bitatu vyo kudandaza kugira butere imbere ibindi byose ni inyongera burafise nature oxygène tourisme agriculture ivyo bitatu vyonyene mu Burundi birashobora gutungisha igihugu bikagishikana mu rundi rwego igihe banyene cyo bavyumva ubimbaza ati gute ntuzenya dufise pile oxygène none dufise no kuri aeroport tuvuye ku ndege tumva icuka gihindutse umenga waruvuye ahantu bari bakuboshe impwemu ukaca utangura guhema unezerewe cyane d'abord yo ni business kwiriye mugabo kugira ishoboke niki nuko bo kubaka amazu ya tourisme abazungu bakava hirya no hino baje guhema oxygene gusa cyo gihe amadolari arinjira amahoteli akaronka kubera iki biba bitunganije neza kuko bakunda ibintu bitunganije neza nico rero bacamva umutahe wose uherera mu gutunganya ibintu neza no guhamagara ingenzi urumva tourisme ibi imere yonyene yo dandaza igice kinini coronka amafaranga menshi hakacaba rero uburimyi n'ubworozi dufise isi nziza imera amezi 12 ku 12 muga muri Canada turima 5 mois tukaba duhejeje kwimbura tukaba duhejeje byose mu mezi 5 amaveri kaciza rero kacifuka ryasi ryabo mugabo rero turagaburira isi baragaburira isi yose baragaburira Canada nzima bakagaburira n'ibindi bihugu nico gitangaje mu Burundi dufise abantu barenga ibice vyinshi kwijana by'abarimi mu bindi bihugu usanga ari 3% abarimyi bagaca bagaburira 97% y'abandi bakora ubundi buzi yego nico gituma rero haburiki mu Burundi kugira ngo nacaca ko dufise abarimyi benshi dukore byinshi cyane duronka byo nga nico gituma rero turonke byinshi turonka nga nibisoka kuko mu Burundi rasanga ibice nka 30% bijya mu Tanzania ngo je ndiri mu kere mu Tanzania kandi mu gihanga bawurima nico gituma rero equipe turiko turi organiza equipe nini nya diaspora tugomba kwiyangaja mu burimyi nka cyane abantu muri Australia mwe muzi ibintu byinshi cyane naho muri Canada naho muri America tugomba kwiyangaja mu ntuzenya mu kintu cerekeye uburimyi tubereke iyo technology twivye twabonye hananje ngo twivye twabonye handi mu bihugu turimo tuyizane ngaha kugira tugire production irenze ivyo navyo biva kuki biva ku bumwe bwa diaspora kubera kamana Jose ntavyo noshobora ndiko ndabigerageza mu gatongo gatonya umuvyeyi yampaye hama ntuze bisaba ko aba diaspora tugira ubumwe kugira dushobora ico kintu hanyuma rero tukarima mu buryo kijambere production ikaba nyinshi cyane gose kuko nabo kugira babishikeko ntuzenya ni technologie agricole muriko muratubwira ko mugomba mubikore mwebwe ni mwebwe mugomba mumve nga musubira hariye niki kintu mugomba murakora kugira ngo ubwo bumenyi musangiza abarimyi n'aborozi b'igihugu bandi basigara ngaha nubona muri iyi misi uku kwezi maze ngaha nariko ntegura management kugira izo tugira suivi yonyene nico gituma gumbona Gaël ndondera ukambura naramba ndi kuri terrain ubu rero management vraiment ni correct hadushaba basigaye ko turi hariya tukoze ntuze avec les zooms riki tuzoza turagira encadrement iri sûr kubera iki tuba tubuze management ngaha baca bambwira ati kamana ugiye Burundi tegura management nziza cyane imwe izotuma ivyo bikorwa bishikira twaraganire mu Kirundo n'abagronome barampaye ama adresse bakomeye cyane bazi gukora amasere nka kuriya iburaya bagize ama formation muri FAO twaraganiriye n'abajene benshi bari prêt yo gukora ivyo bikorwa bakadushigikira ico gihe rero technologie yacu
hama hazo hasigaye ko leta nayo iduha inguvu, leta iduhaye inguvu iyo technology nta kisivya izoshika. Biyo ngaba imyaka 10 bace batangura kusaza. Bazige nari maneke ndi ngaha hari ibiharage nariye biteye urushinge. Ubaza ko noca ndabizana ngaha duse tujinja nshaka organique. Bijya bintu by'abazungu. Je nagiye nifitiye ibiro bimeze neza, santé normale, ntangura kurya igiharage kingana gutya, inkoko ingana nanje, none rabe ingene sigaye imeze. Hamaze kubizana mu gihugu cacu c'amata n'ubuki. Tuzogira biologique, organique. Ego. Biriko biza kwindi point idasanzwe. Nuko uravuze ngo leta ibafashe. Ako ntiyaborohereje. Isi bahaye murime. Ikabaho mukorera igihugu n'inyabagendwa. Kini musaba leta nigiki? Bon, ico dusaba leta iduhanira abantu bibigaba gusa. Batugabira. Twe uburyo tuzoburondera nkuko abandi bose baburondera. Inguvu turafise iduhanire ibigaba bitugabira bikugara ibintu byose. Ico dusavye leta nta. Iyo uvuze ibigaba bagabira ushaze kuvuga ikiga. Ibintu biza kutwononera kuri tele, ibinebwe biduhenda ngo turiko birakora ntibikore, biduhenze tubitwaye hajya mu gasho bavyugarana nk'imisi 3 babikebure gatonya bigaruke bikore neza. Hama umuntu wese umuntu wese atorohereza abantu muri administration mu mayeri menshi tumuvuze tukabibwira leta imuduhanire seriousement ahizo bihejeje kutworohereza. Ariko rero n'abandi bazidiaspora barinyegeza leta barazi leta ibafashe kwicibahana ngo usanga barakorogana gutyo rero no kubadenonsa twabavuga. Ariko rero n'abandi bazidiaspora afise ingeso bibona umenga basuma umunyagihugu basanze ngaho akagomba ku exploiter apeti basanze ngaho. Ayo n'amakosa vraiment. Bo babwiye iki? N'amakosa d'abord nta muntu akora shonje, umuntu akora hazi. Koma ukoresha umuntu hamoka ninza production ku muntu yishwe n'inzara wabwira umuntu ashonje ngo ndimira ngaha arabishobora. D'abord mugaburire ahage hama aronka inguvu, izo nguvu nizo zizokora ivyo byose. Ibihugu byinshi byateye imbere kubera abadiaspora bagiye hanze bariga ubumenyi abandi bazanye imitahe. Niki kintu muko murakora abapeti musize ngaha bakiri bato bagifise umutwe wo kuyiga no kurondera amafaranga nabaze hari abarondera ikintu kiza gufasha Burundi. Gaël, ngira ndakwigisha akantu gatonya. Udutahure investisseur no entrepreneur. Entrepreneur atangura kuri zero agashikana ku mamiliyoni. Investisseur n'abafise igitaye kiri ngaho akavuga ati ndateretse ikintu ngaho gikore. Twebwe nta mitahe dufise yo guha abantu. Oya, twe turaba entrepreneur. Nukuvuga turamanaginga d'abord le cerveau. Cerveau imaze gutahura uburyo tugira tukora ibintu. Tukaca tumanaginga ibintu naturel. Tumaze kubimanaginga bivyara amahera n'umusaruro mwinshi cyane. Natwe rero tuje nk'aba entrepreneur ntituje nk'aba investisseur. Yego. Bigoza kwine impamvu idasanzwe tugomba duse n'abasozera. Ubara abantu benshi bakoza mu gihugu ca Canada b'abajene. Nike kintu muko murababwira hari abantu benshi bamaze imyaka muri Canada vyanse ko bagaruka kwera ngira uburyo canke umwanya w'akazi. Hari n'abandi baza kenshi ukabona yuko ivyo bariko barakora hariya biri rentable. Hari kintu ngira ndakubwira. Europe na Canada biratandukanye. Europe ntigishaka abantu kuko yarujuje. Nico gituma abantu bagiye muri Europe bagira ingorane. Canada iracashaka abantu, nico gituma ugiye nta ngorane agira. Umunsi rero yabahaze nabonye kavuga ati turakwijije. Abazoza mu nyuma zogira ingorane. Mugabo gushika no musaba je nta ngorane baragira muri Canada kuko iracakeneye abantu. Yego ushitseyo insiguro zawe zikumvikana, intégration ni facile ni rapide, ucuja muri marché du travail ugakora kuko baragukeneye ko uproduise. Mugabo Europe babitanguye kuva kera cyane, abo bantu baramaze kuba tiki nabandi urabona no kujabuka muri Europe upfa ko kugira natation neza gusa ubushitseyo. Muga Canada biragoye ntushaka kugira natation yose yangube urashitseyo no vyugariye. Yego nike kiniro mubwira abapeti bariko baraza hiyo hari abantu baza kwiga cyane kugira ngo tugumane wa muco kakaranga kiwacu nizo usanga turasanga twabaye abazungu birabura. Abantu zenya abajene ico mpanura abajene kuza muri Canada si bibi mugabo kwibagira igihugu c'amavukiro nivyo bibi. Uze muri Canada urahura ubwo bumenyi bwawe amafaranga yawe ntuyakonsome wibagira ko ari igihugu cakuvyaye cyangwa hari umuvyeyi wasize hajya cyangwa ari mwene wanyu. Wibuke yuko natwe dusha guteza imbere. N'abashinwa niko vyagenze. Ubushinwa kera bwari bukenye mugabo force ko bwagenda buragira main d'œuvre ku isi yose. Bwararahuye ubwenge hanze buragaruka bugira ama economy atangaje muri Chine none no musi Chine uyibona gute. Ni puissance économique. Natwebwe tumbaye turahuye ubwenge nkuko bw'abashinwa tukaje hanze ko abarundi buni benshi ku isi yose tukagarukana ubumenyi bwacu ngaha.
System mu Burundi baraba puissance. Yego. Brava puissance. Tuguma duse n'abasozera. Yego. Ntandwe usigaje Bujumbura. Ni kihe kintu uzobwira abantu bari muri Canada n'akahe kajambo ubashiriye cyangwa ubabwira n'ubu nyene mbere kushika? Bo ikintu mbwiye abantu bo muri Canada, Burundi mu diaspora wese kwisi abamaze gutaha bobo baje rimwe n'ubu ntibarasiba. Naje rimwe naramaze kusa nk'ubibagiye Burundi. Gushika no musi nama ndiko nziganya amahera kugira ngaruke. Uburundi buraryoshe, Uburundi ni igihugu ciza, Uburundi ni therapy, kwa kundi mora muruhamuka ruha cyane. Ushitse mu Burundi niyo therapy ya mbere na ya ma depression ahora dutera yose. Ntusa kumenya yagarutse ugaruka kuri fresh. Ni mutahe dukorere akagahugu kacu kamata n'ubuki tugateza imbere kugira aba vacances bashike ahantu heza cyane gose. Madame Jo, niki kintu cyagikira tuvaga tsavuze? Gushimira umukubito vraiment. Turashimiye akigoro watugiriye nukuri hama abantu bose muraba umukubito mumenye ko Madame Jo afise chaîne yitwa Imuhira Media muyandikishe muri benshi mu mukwirikirane azobabwira amabanga yose y'aba diaspora bamwe bagara taco bamaze bose nzobabereka ndabasiripre mubone na babandi bose muzobona ubuzima bwabo bwose. Nuko Madame Jo ndagushimire cyane. Murakoze cyane. Mwagize neza kwitaba umukubito. Yego namwe mwagize neza kutwakira. Nizere ko nikindi gihe twabahamagara muzotwitaba. Tuzokwitaba kweli. Reka nabashimire ndabashimira bose mwavye murimwo murabana natwe shimire cyane Madame Jo kubona mwavye ivyo murimwo murabana natwe. Nizere ko nikindi gihe nkuko mwabibabwiye muzotwitaba. Ego tuzobitaba. Ego turabashimiye cyane kuri ico kiganiro cyanyu. Ego nuko reka nabashimire namwe kubona mwafashe umwanya murabana natwe kuri Mugura Juste Gale Kedrum from Morasike Black Mansion Black Bedo Kabira umusaza umukaba bandindira ibiza vyose vyo kumufuka no kumubiri ko vyose birabaza ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista. Ula ushulo mushulo hushula none.